yuko ugomba guza uragira hariyo ama circonstances njewe naho bidoshika umva naho nzosaza nkaba umutama agendera ku muntu azigera nibagira sinkiri muri ASE TV ngo apana ngo kubera ngo ngiye ahandi et surtout singiye ahandi naho urabizi jewe ASE TV yambereye umuryango cyane gose kuruta ko ASE TV amasaha nahamara yari meza kuruta ayo namara muhira. Merci beaucoup yuno muzirananira kuvuga. Sindi wamfasha base Queen je ndabivuze je no kurora Amosozi ariko bitwibwirire kandi abagukunda ni benshi kwa munda ndaguzapfa ASE TV, every story matters. Queen is true ntakiri muri ASE TV dufashanye rero wahevye kubera iki ASE TV Queen je narakwirukanye kweli jewe andi vraiment rero je ugomba une makosa ahubwo nshaka usigure ne ariko warumvise abavuga ko nakwirukanye wowe ntavyo uravuga ni navyo nababwiye hari umunsi murabona Queen abivuze hari umunsi je ndabivuga nimba narakwirukanye mini cyane tu narakwirukanye kwanza oya ni wanyirukanye muri ASE TV kandi wewe uramangaje ariko kwanza ASE TV yarakoze akantu kame nimba ushaka kundiza aya masaha non quand même ASE TV yarakoze akantu sasa aujourd'hui quoi bientôt quoi un jour za adibandanya gusa injira mu yindi season un jour wait and see kuko numwongereza none gashaka umenga wajumfitiye akantu okay twibandanyirize nasimvye akantu kuko ndakagaruka ko Queen je ndabivuze je no kurora Amosozi ariko bitwibwirire bon ibiki ndazi ufite umugambi wo gusezera ASE TV tu en tout cas ben andibaje je mbona naho nohera yo andi ndaguzavye yo mana ndago bazi bimvugire wewe ntabyo noshobora man but gusa imbere ndakunda kuzanye mu nzira nziza for me byaranashika abafana turabatahura mu buryo bwose murabana mufise ukwiyumvira kwanyu nkuko natwe twiyumvira nibisanzwe kuyumvira ibo rero umuntu yumvira byo nibitari byo ariko byanashika mukiyumvira ko je na Queen twoba dukundanye bivaye nuko bon twabana hafi ariko jewe turafise urukundo rwacu twari dukundanye na Queen then mfise uko namufata mfise uko yamfata ariko mu buzima busanzwe kira muntu yaba ari mu bindi ariko conseil iki kwa kubana hafi nk'umuntu dukoranye Queen yaje muri ASE TV mu kwezi kw'indwi itariki umunsi wa mbere wanyura muri ASE TV nk'umukozi akemererwa gukora muri ASE TV zari itariki 12 z'ukwezi kw'indwi ntavyo yibuka ko je ndavyibuka kuko mbafisa ndavyandika hanyuma mu ntango sinabona ko azoba uwo je nifuza canke uwo nashaka kwaba ariko buke sinzi ko hari nguvu nashizemo ntavyo nzi maybe ni wabizi ariko turashima étape par étape commentaire ya Queen ya mbere yari commentaire mbi bivanye maybe uko yari yambaye ntivyari bibi ariko abantu twakira ibintu gutandukanye yarafise avec tentire bakavyakira et puis icyabuze ko agira abafana benshi cyane kuri ASE TV gushika no munsi inbox murahansanga mubabarire musubize mu kazi tubwire kwa nuko mumukunda kandi nuko mukunda ASE TV you know rero je no munsi ndabivuze nzobishingira intahe bo twebwiye tubereye umugisha kuko inyuma yuko atamakosa abura mu kintu yarayakora akanitahura me ico nshingira intahe nuko tuzi ko yakunda ASE TV cyane namwe mu bantu ntizera ko yari kugira umutima ave muri ASE TV ngo agiye gukora ahandi ngo kubera ko bakurikiye amahera menshi arutayo tumuha kuko maybe ndibaza yari kuja ahandi kuva kera ico rero nshingira intahe
ndamwemera yarashoboye n'umukozi mwiza nubwo atakanenge kabura mu bintu ariko jewe nshira ivyiza imbere ibibi nkabifuta kuko dufute ibibi kubera ivyiza ariko ntidufute ivyiza kubera ibibi kwino no munsi ashobora kuba atakibarizwa muri ASE TV mbega nivyo canke sivyo mbega niyihe mpamvu byagiye biravuga kanya keza kuriwe kugira icyo avuze uno munsi nije ndamwihanagurira Amosozi kuko ndazi kugira bisohoke mu kanwa kiwe hehe mama lao vipi sasa urachari muri ASE TV non ndio tako bon oya genre oya kubera ki none wataye ASE TV andi sinayitayo nawe urabizi ntabyo nza gushaka tubimenye sinayitaye apana kuvuga ngo nayitaye ko nawe urabizi ko atayo nataye urumva kugiye no basi dusezere twese officiel matumenye ko dusezeye nyega jewe sindabizi ariko singire nsimvuga impamvu bon wowe kubera pardon wewe urayizi sivyo ariko genre murumenga sinobivugira ngaha imbere ya kamera bya vrai nyene uragiye bamenye kutagihari reka kumbwira nkuko handi ibaze bon ngira nuko jega ntavyo nta nivyo ndumva naje kubikubaza maze imizi mbona udatonda tu handi urabizi mbabarira bon bon ok reka mvuge bien ok ben ego sinkiri muri ASE TV ngo apana ngo kubera ngo ngiye ahandi et surtout singiye ahandi nawe urabizi ndago bon singiye ahandi kubera nkuko wabivuze jewe n'ahandi yo nojya hega jamwebwe nimwe mundi ni en fait byongora ko sinibaza ko ari ahantu nkora nkaronka urukundo naronse muri ASE TV urumva niyo mpamvu mu gusezera nje bon nabwo ngiye ahandi singiye c'est idindi raison diri personnel ariko bon personnel ni gute mu kirundi zikuraba wenyene ariko ndabasezere gute basezere bien kujya wahora ati merci beaucoup sasa na leo unasema merci beaucoup mwarabanye nanje bien ariko uremera ko ufise abafana bagukunda basezere rero jewe basi ni kwanze kunsezera asezera abafana ba ASE TV andi birangoye ibaze usiliye basi nukuri nje umva birangoye nabyo bya vero uravuye muri ASE TV aje ni black tandira nabizi ariko ugomba guza uragira ifoke tubasezere rega bazi baca babibaza ibindi byo nayo ateye naye ifoke tubasezera puis andi ndabuza omera ibaze harondera ndakwenda wowe uvuze ngo merci beaucoup ikibijya nabikora kubera genre narinzi ko turi kumwe tu naho nakubitwa navuga ati nakupigwa niko tuwa papa ariko merci beaucoup yuno muzirananira kuvuga je and sindi wamfasha base nshoboye kugufasha agasi je mpevye ASE TV yanje ni wowe yevye nahevye ndagukubita nayo mevye cause bon reka mbe strong novuga urumva nkuko nabivuze genre fise ibituma magarika ku kazi genre magarika kazi bon d'accord ndazi impamvu urazi impamvu uranabizi ariko washatse kuza ngaha gusa uburandize urumva ariko merci ko nakaryo ko gusezera abakuzi ba ASE TV ndagoze ndira okay ni nakaryo ko kubasezera
kandi abagukunda ni benshi kwa mundanzi kwa munda ndagusabye ibanze Ransitse Queen Ransitse Queen sindagusize seulement bon ni nuko c'est comme ça Abasezera n'ubu ntibaravyo ndabuze ingene ndabivuga reka ko ndababaye ariko nakuri ndibubigire etu Sezera nta kundi ubigire Sezera ndababwire gute andifasha ndagusabye yo ndababwire gute Ushaka ni wowe uzi ivyo utegura ivyo nigura nimvuga ati ndabanka fresh ndabakunda fresh ariko bamenye tu exactly bon imbere ko Sezera ngomba mumenye jewe valeur ASE TV ifise maso yanje jewe bon ASE TV genre jewe ASE TV yambereye umuryango cyane gose kuruta ko ASE TV amasaha nahamara yari meza kuruta ayo namara muhira kwera kenshi muhira wasanga maybe ndinje nyine mama afise ibintu byinshi akora ariko ASE TV yarambereye umuryango narahabaye ibihe byiza cyane ibazi en fait kuri yandi ndabuze ingenda bivuga genre ASE TV en fait yabaye umuryango ibaze ASE TV yabaye umuryango ASE TV yarambaye hafi hariyo ama circonstance njewe naho bidoshika umva naho nzosaza nkaba umutama agendera kuko ntazigera nibagira naho ndibaza ivyo bihenda bon sininjira muri detail for example kuri anniversaire yanje igihe naja mu bitaro mama nabwo yari ino ibaze sinigeze niyumva ndinje nyene kubera narivye ASE TV yo andi nukuri jewe ikintu ciza umva mu bintu vyiza vya mbere vyo byaranshikiye mu buzima bwanje nje nigura n'umuryango wa ASE TV nukuri mwarambaye hafi umva biteye ubwoba en fait mwanyigishije gukura kuko uravyibuka nkiza muri ASE TV aja naka bebe kuvyibuha ni warovyibusha naka bebe urumva nawe mwana muto ariko baranyereka ubuzima umva andiye surtout aranyereka winjiye nuku nubeshwe nibi nubeshwe naba nikugenda uku urumva pete kenshi bon byarashika sindamwumvire ariko à la fin mu nyuma ninje naza kuvuga ati aja ivyo wavuze byagenze kujya nyene urumva en fait haheze umwaka n'amezi ndibaza uwo mwaka n'amezi genre nabayeho ibihe byiza n'amezi ane nabayeho ibihe byiza cyane rwose pardon cyane rwose n'ibizerura ndagowe tegerezwa kameme suntu dusize none oya sindabasiga andeka kuvuga ivyo bintu sishobora kubasiga muga nkuko navuze murakoze abafana baranyeretse urukundo ASE TV vraiment yarambereye umuvyeyi mu gihe kitari gito ni ibintu byinshi ASE TV yamfashije buriya aha nimumbona ndiko ndiriza nk'umubebe ni ibintu niyo mpamvu ndavyiyumviriye numva mbabaye kandi je andurazi ko ntagiye n'umutima mubi sivyo je ndabakunda ni kujya nyene je vous aime beaucoup ariko byabaye ngombwa bigenda uko rero kwiga jambo ryo kubabwira ko kandi ndi serious ndababaye ariko ntubabaye kubera uryohewe ndyohewe kubera ibaza
ezo ite kuri rya jambo kubabwira ko ndabasezeye. En fait, ASE TV sindayisezeye complètement ngo ndayihevye no n'umuryango uheba umuryango umwana arakura akagenda ariko aguma afite umuryango genre uri ngaho eba kaje sinkiri umukozi muri ASE TV du moins ni muzombona genre fasha iyi microphone yanje nakunda microphone ya jogona narayikunda iboro maze iminsi ntayifata aja navuga nje n'ukuri nimba bigenda gute negwiza gushaka ndi kuyifata ariko nayo nyene ngiye kwibura mais ça va ainsi va la vie nuko nje simbona ivyo nokongera ko kandi nje n'ukuri ndabuze ico mvuga. Amakosa andi yo yaragukoreye uno munsi ucibuka naya Ibazi bon waragankamira rimwe na rimwe mugapana ngo iryo zino gitikoza ko yaba ari amakosa yanje peut-être ikosa wankoreye ufuza kugenda gusabye ikigongo oya yo ndukoma kunditsa nuguri nje naryo mbona nzo kwiyumvira nzo yikubwira tout simplement aho noba naragukoshereje siko nabishaka mbabarire cyane sivyo ufuza ko ntisinigeze mbona byarashika je ndizera for me ndizera ko ari gake nkorera umukozi wa ASE TV kosa ariko umuntu wese abafise ivyo mubabaza ari ivyo tumenya n'ivyo tutomenya à côté de moi ico ntazi ushobora kubukiza cyangwa ico utazi nawe nanje ntazi ko gishobora kuba cyarigeze ko kubwo mwanya ndasabye imbabazi nokuri ntihazogira umunsi zo kwibuka akantu ko kubabaza kubera jewe ahubwo uzokwibuke ko ikintu cyose cyoba carakubabaje kubera jewe nakigusabiye ikigongo eske urambabariye sava abegata kintu wagize nje uvuga ngo carajavuze nta kimwe. hanyuma abakunzi ba ASE TV Queen nakiri muri ASE TV afise hazo zibe nkuko yabivuze ariko nkuko ndiho kugira ngo mukurikiranye ikiganiro neza abantu tutahura turashobora gutahura abandi tutotahura nabo Queen jewe kweri mbabarire vraiment ebana je ndavuze Queen namuririmbiye akaririmbo oya nakibazo ntuzimirize mikro gusa na Queen naririmbye akaririmbo ati ni wa mutsuma kuvoma bikama bon okay Queen n'umuntu ibintu bihe byiza adakunda kuvyerekana si wa muntu ngo yafese anniversaire ngo zana kamera ngo yaronse diplome zana kamera ariko maybe cyangwa wavyonse muri jewe wavyonse muri jewe muri wewe kabisa yego ega ni wowe wena nivyo utahura ntahuza rero ntahura rero nivyo utahura wewe ntahuza no wewe erega wowe umenye ko ari wowe one day genre muri ubwo buzima genre ni wowe wavyaye je dirais ça ni wowe wavyaye ni wowe wanyeretse ni wowe wankujije ingene nimba umwana genre ariko ariga gutambuka byose ni wowe wabigize mba negeza nyene kubikura kuri wowe byose uravyishimiye. Bien sûr que oui. Nishimye ko hari icyo nakoze ariko ndabivuga none gasha umupapa ugomba umusire gusoma kabisa papa usifuhe baba kandi c'est pas bien je ndababaye en tout cas la fois passée je n'avuye muri ASE TV bon quand même bon aba bantu uyu na Jinera hariho vi twacanyemwo vigoye cyane ndiko ndubaka ASE TV tabereka ati ifoke namwe mu participa nibari bwabitahure jewe Queen na muronde na muzi nazi ngo ko nimbere ya kamera zo reisisa turaronderana turumva ko fresh
biragenda bye Genera aussi Genera yidandariza amayinite yarabibabwiye ndavuga ati come on rero umuntu mwagiranye ivyo bihe kamubura kuko jewe sinababesha inyuma y'ubuzima bw'akazi mbura umwanya ndonga umwanya gake abari giye bava ku kazi je nkabandanya nkora ibindi guposta kugira iki ni vyinshi arusanga nta wundi mwanya twaronka kenshi yo kuba turi kumwe niyo mpamvu bizogora kuba kumwe nabo cyane ariko Queen ngena ntwa invitation canke uzoyimundi munsi invitation yiki diplome goja diplome nta invitation mu Burundi batanga bakubwira ko umuntu ngadezo itanga da diplome ngira ngo uravuga ari invitation yuko uravuga ashana yindi Queen ivy'Imana yateguye ntibishobora gupfa kubera amajambo y'abantu canke kubera iki ndizera ko nimba nkozi cyaho urambabarira Queen numwe mu bakobwa no mwanya bafise amahigwe ibice 90% amahigwe umukobwa wese aba yifuza kugira ko amahigwe nanje nifuza kuzogirira umukobwa turi kumwe amahigwe umuntu wese umukobwa wese yifuza kuronka cyangwa umuntu wese n'umwana kivuka yama akura yiyumvira niyo ndoto imwe ku isi ibice 99% by'abantu bifuza kuzogira niyo musi umwe nubwo buri umusoda kenshi utegereza kwisanga wakoroya Amosozi no musi umwe mama wiwawe yishima kurusha ibindi bihe byose no musi umwe jewe andi nzovuga ati hariho umuntu reka amajambo ngaho nzoshingira intahe harababita basutwa harababa mwambara nabi mugiriki ariko tukibagira ko n'ubuzima umuntu wese afite ko akura n'ivyo akunda n'ivyo yanga harababa bafata ukundi harabiyumvira mbe yandi ko Queen ni mwiza ntihoba rimwe na rimwe umukundana umurondera ariko uno munsi ntitubivuga gusa ahubwo tugiye kubibona niwe munsi umwe nzofata kamera yanje nkajya kuvumbura vy'ukuri nubwo bozana security imeze gute ndabibemereye nzobazanira image y'urushungi minyatsire y'urushungi kubadida Queen I'm very sorry I'm very sorry again and you my bro I'm very sorry ikintu kimwe ntacyo bitwaye nzobikura ikintu kimwe ngo ndababwire umunsi jewe ntazi itariki ntazi ariko n'umwaka ntazi nifuza ko muzomenya nka surprise for me wait and see Queen ngira ni muri 2000 nkuko nka 2030 ntabyo tuzi navuze umunsi tutazi umwaka ukwezi tutazi n'umwaka tutazi ariko icyo nzi ni surprise ku bafana bacu Queen Imana nkuko yagira bitegura jewe ndizera ku ruhande rwanje ndizera ko ni ku Imana zo gumi bitegura bizotegeza kuba byo nkuko biteguwe Queen agiye kwitwa reka kunyinjirira reka Queen ndasavye ndasavye Queen ndeka nivugira ibintu basi reka mvuge ngenda ku Mana reka mvuge ngenda hinge candaguha gato yahindura yikunda sawa Queen agiye ata biciye mu mategeko biciye muri leta y'u Burundi bigaca mbe ni pasteur ni shehe ni padiri basi nyumviriza okay bici imbere ya padiri cyangwa pasteur cyangwa umushehe umviriza basi ndakubwira atameze bici reka kungora biciye muri avyo bintu ndetse umviriza handi ureke nivyo bintu Queen agiye kwitwa umugore w'umuntu Queen agiye kurushinga rukaguma oya andi ndagusabye bantu bahora bibaza ko ari je nzotora inkwano mama we nwazozitora yanduka ariko maybe azonchorera sivyo so Queen mbaye umuntu wa mbere abikwifurije ndazi n'abafana banje muri commentaire s'il te plaît na wewe sinshatse kugutuka birashobora gushika sangura rabi kiganiro ntuzi gusoma no kwandika no kuri sindabivuze mu nabi birashika
si twese twagize amahirwe yo kwiga kandi nawe warabishaka hari impamvu hari ico vyavuyeko nawe uno munsi wumva kutazi kwandika rondera umuntu ari ku ruhande yawe umubwira ati ngirira commentaire ati Konks Félicitations Queen Imana iko igufashe ivyo bihe vyawe vyiza uzoshike muri ku ncuro ya mbere Queen Imana again Imana niyo mushobora byose iyo tariki n'ukwezi no mwaka tutazi jewe ntazi twese tutazi twese mvuge ndago bizohinduka mvuga basi ntomboza amatariki oya nutomboze kuko twese navyo tuzi byose navyo tuzi ja ubwo lo sindasema simvuga lo amatariki regenzi kuyavuga mu Gifaransa mbabarire lo quantième lo ukwezi umwaka I will be there Jena vyonti umunsi invitation izosohoka nubwo jazoyinyema s'il te plaît voice of content poof rero uzozitange mwibanga ndaenda kwibira akabanga so abatahura twatahuye batahuye ibiki batahuye nawe batahuye Queen tukwifuriza ibihe byiza mu byo uzoja mu byose mu byo uzoca mu bwiza tukwifuriza n'urugo rwiza Ubandi ibyo bintu biguraye kumangaza amasozi agomba gukoroka ndago umuntu w'umugabarire papa yara vraiment no sinorira jewe ariko uratuja rega mu marori yo kiratuja mu marori kubi andi yo mana aratuja mu marori kumbe no meze bien yo Queen ntambwiye urakoze nakubwiye urugo rwiza ivyo ni haragera nihagera mbaye ndifuriza urugo rwiza ngira ngo nihagera genre muzoba makara ntimuzoba urubera nihagera ubu turacyari mwe quelques années quelques myaka sinon nihagera c'est pas un problème because show after show nzoiba nihagera reka tukwifuriza ibihe byiza twizera ko n'umunsi ASE TV uzoyikumbura uzoyitemberera nitwakumbura uzotemberera nitwakenera kuyaga nawe bakaganira uzotwitaba bien sûr que twitavye nzokora ikiganiro tugaye oya nukuri je nzobitaba mwebwe mwese wewe Dani ko mwese ndabakunda mwese nzobitaba ko ndabakunda ndoza no reka kubusezera nkuko kamengo ngo unyirukana umugere n'udosubira no kuza kuturaba akajambo kanyuma ku bakunzi ba ASE TV ndakunda narakunda ingene umva mufise umutima ungana nkuko kuko genre umuntu adafise umutima munini sinibaza ko yokunda umuntu atarigera kubita ijisho na rimwe amubona gusa uko nyene kuri kamera akaca mukunda hagize nikimubaye ko akumva ko ababaye ndashaka bankunda abafana no kuri ndacagukunda we baragukunda bakunda cyane kaninumire so reka tubashimire nukuri turishimye ko biri kose nta nabi nta gwanko numuko mwigeme cyangwa umukozi agira kabiri asezeye ASE TV officiellement ni ibyishimo kuko impamvu twebwe duse umukozi ashobora gusezera by'ukuri officiellement nuko abagiye atakibazo dufitaniye kandi aba yadusezeye akatwereka ivyarimwo rezo zumvikana utaratwereka twe tuguma duhora gukora umukozi wa ASE TV maybe azogaruka agaruse tuzomubaza gusa ivyo yarimo hama tumenye tubiyaga ariko mu gihe ataratubwira ati Jesse nkihari cyangwa nituzi ivyarimo urumva nitwogera ariko rero Queen ibihe vyiza sha mukobwa merci beaucoup sha dadi wanje ko kado yanje uze kwibuka urakunda ibyo kado yanje uze kwibuka d'accord okay sha kado yanje bro yibuka hewe reka nshimire cyane abakunzi bacu ba ASE TV muradukunda turabizi iki kiganiro rero nice wanyu commentaire nyinshi vraiment congratulations félicitations
kuri Queen. Nuko nyene mwavyumvise ga mwe mwantahuye. Queen ntibigeze umicaye. Navyo ne babi. Karibu. Nacha nikorogera oho. Je no gusukira vraiment. Onsuki. Sasa vraiment Queen none gwego ko kera je narinze we gufise umutima mwiza byahereye. Sinigeze ngira umutima mubi nje. Benirida. Reni. Ngumisa. ASE TV Every story matters. Okanurira abantu b'iburayi baragakunda men. Abantu cyama umuntu akantelefona ngo ndasavye yandi ngo subiramo kajya ngo niwe kavuze ngo ati oya hasije ngo ya twarumvise ibyo ni wewe. Okay. Ngo gasubiremo ngo je basi ngo chanda guhika ibizu 10 cyo kwitama ati okay. Reni. ASE TV every story matters. Nikuvuga ari umufana mfise ari muri Zambie. Je ne sais pas sinzi ko ari umumama cyangwa umukobwa. Bon, urabizi nyene tumenya abantu cyane ariko no mufana dukunda cyangwa akunda ibikorwa by'abacu muri rusangi yama telefone ati kambwira rero nabandi benshi nyene hari uri muri Canada na Sweden umva bagakunda s'il te plaît antuka abafana banyu ndabakunda cyane s'il te plaît je nkazozi buraya kwanza uze projet yo kujyayo nzogera gutembera gusa urafite amafaranga kwe no ni nko muri Kenza ndonza amahera ariko nawe ni wagenda maybe uzontumira je njaye kugira ibyo ukajiburaya je na amafaranga urabishitse oyabishitse ukajiburaya urashaka kugenda ku yindi mpamvu iyindi mpamvu gute kandi mu munsi umpamagara kuri airport utampamagara nzotumaza nikorana ikiganiro cyo mfata ifoto nshire hajya tunyoye umuntu yagiye buraya ngomba nkwicaye rero kameme murabizi ko je nkunda kurya cyane nyabantu ko bambona ko njya cyane kamanze muhonje ko agasukara ari sawa. Wow, wewe rero uri umukobwa wanje kweli. Uri umukobwa wanje kuburyo ubuzi cameraman gikaze vraiment kuburyo ubuzi n'agasukari nkunda. Vraiment baramujanye. Baramujanye. Ngoma nakurimbizwa turirimba. Reka kuimangaza ariko ngaho uri kuri mangaza. Baramujanye. Baramujanye. Uri kuri mangaza kuvuga. Kaniyumvira turirimba. Turimbo tw'ikirundi baririmba umunsi w'ubugeni gamana tu. Ubwo mugira ubugeni ga. Komanda turirimba naje nzobugira vuba. Misi imbere twumva. Kandi we narumvise nanje ngo niyo mpamvu ko nje narumvise yuko mbugeni. Oya sivyo turimo. Kandi niyo mpamvu umuvuga ibintu by'ubugeni reka ntubahishe barabizi barafise ubwenge ibyo bintu gumubahindukiza ubazana baragutahura. Okay reka twumve burya buririmba barabarimba kenga. Ari akanda nagasaga ari utundi nyoko baraza kutwandika muri comment tujya turiri bo reka nse kamera yaje igomba kuzima dushimira abakunzi ba ASE nanda gushime kuba wanyuma yakanya sivyo mukobwa mwiza. Merci nawe wavuze ibintu sinje wavumburiye gusa wakoze vraiment gusa Queen ono munsi kubera ko niziye kugiye kugenda ataco bazonyikekako kalenda waruvuga ngo je sindabikubwira ndabikubwiye mu cyo mbere uri umukobwa mwiza. Mara wandi asha ndafuna musi uratigena mponda no bona numbeshire gusa sinabikubwira je nguri mwiza none gazaho ndabwire kuri mwiza ucumbwira ngo ujya mu cyamatangiye ubwira ko ari mwiza gusa numwigeme mwiza kandi namwe ndazi murabizi quand même. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup nawe sha. Future quoi? Future mom. Umukobwa wese bari kazoza ku mama. Future mom. Mama muri kazoza. Muri kazoza. Mais bientôt. Merci beaucoup. ASE TV every story matters.